Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Abarundi bo mu bisata bitandukanye eka mbere n'imvukira zo mu ntara zitari nke baramaze kuronswa inyigisho zitangwa na Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu cacu c'Uburundi Petero NKURUNZIZA, inyigisho zijanye no kuzirikana igihugu icarico, igihugu twarazwe na ba Sokuru. Muri izo nyigisho rero Abarundi bose bagahamagarirwa kuzirikana neza igihugu icarico, aho cavuye, aho kigeze naho kiriko kiraja, hamwe rero nico bategerezwa gukora kugira ngo bacubake maze bakirage abuzukuru n'abuzukuruza. Icivugo ngenderwako muri umwaka ni iki gikurikira: tuzirikane igihugu cacu, tumenye iyo tuva niyo tuja. Nkuko rero biri mu civugo cuno mwaka w'2018, ico naco kikavuga kiti tuzirikane igihugu cacu c'Uburundi, tumenye iyo tuva niyo tuja. Icivugo kizobanda cisungwa gushika mu mwaka w'2019 nkuko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yabishikirije igihe yipfuriza umwaka mushasha Abarundi rero batari bake bakaba bataratahura neza igihugu icarico, ibituma rimwe na rimwe bafata inzira zidashika bitewe no kutamenya canke guhemukira igihugu cabo na bene wabo. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka kubijanye n'izo nyigisho zo kuzirikana igihugu zatanzwe muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye, aho hari haramukiwe intara za Bubanza, Bujumbura, Rumonge na Cibitoke. Turabayagira no kuri bimwe mu bindi bikorwa bitandukanye Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu yaranguye mu bisata bitandukanye. Muri ubwo rukurikirane rero kw'izo nyigisho zidasanzwe zo gufasha Abarundi kuzirikana igihugu icarico, intara ya Bubanza rero ikaba yari iramukiwe kw'igerekerezo rya 20 Ruhuma umwaka w'2018. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu cacu c'Uburundi akaba rero yagarutse ku itandukaniro riri hagati y'izo nyigisho zo kuzirikana igihugu icarico hamwe rero n'inyigisho zo gukunda igihugu, nkuko twabishikirijwe n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu aje gutanga za nyigisho zo kuzirikana ngaha mu ntara ya Bubanza, aho yigishije abaserukira abandi ngaha Bubanza, abasobanurira bimwe na bimwe mu mabanga agira igihugu. Ati tugomba tuganire ivyerekeye amabanga y'igihugu, n'ibintu nk'Abarundi duhuriyeko, nk'Abarundi dutegerezwa kumenya kugira ngo tumenye akahise k'igihugu cacu. Ati rero kuzirikana biratandukanye no gukunda igihugu, nivyo turagikunda, ariko kuzirikana no gufata umutima wawe ukawufatanya n'igihugu, ahasigaye ukamenya iyo wavuye niyo iri kuraja kugira ngo igihugu gitunganwe, ahasigaye dutegurire inzira abuzukuruza bacu. Yasobanuye ukuntu igihugu cavutse, arasobanura yuko ari igihugu citunganije, aho abasokuruza bagwanira agateka igihugu, bagwanira n'abuzukuruza. Ati rero aha twebwe buzukuruza bagwaniwe iyo myaka ibihumbi n'ibihumbi. Ati rero none twebwe ko nta rushatsi yagwanye urugamba rwiwe, Mwezi Gisabo akagwana urugamba rwiwe, Rwagasore akagwana urugamba rwiwe, Ndadaye akagwana urugamba rwiwe. Twebwe none ko muravye yerekanye yuko abo yari karigisha basa nabangana, none ko nitwagenda twamuga tugiye tuzoba dusize iki. Ikindi yashoboye gukora nuko yerekanye ukuntu igihugu cinjiwemwo n'abakoroni b'Ababirigi n'Abadagi, atariko Abarundi bakaba barakoze ibishoboka byose ku buryo ata muntu n'umwe yigize atera Uburundi ngo aneshe Uburundi. Ati rero abasokuruza bacu barerekanye yuko igihugu atari cana, igihugu ari cyo kugwanirwa, kandi igihugu igihe cyose camamwo intwari. Hanyuma mu gusozera yerekanye yuko abo batugwaniye bose, Rwagasore, Ndadaye n'abandi, ari abantu bagwanye kugira ngo igihugu cacu ntigipfakare. Hari ivyo batashoboye kutwereka mu twiga mu mashuri,
atariko hariho byinshi ko turabona kubera ko ari amabanga menshi batwari twaranyegejwe turiko turatora tukaba tumaze kumenya yuko igihugu gikize gifise ubutare tukabibutsa yuko no ngaha mu ntara ya Bubanza hari ubutare bukomeye bwo cyane buriko buratorwa muri twa iranium bukorwamwo ibintu bikomeye cyane. Ati rero banyabubanza ni mureme tuzogaruka ikindi gihe tubereke n'ibindi mutaramenya atari kumenye yuko ingorane zishobora kugira ngaha mu Burundi sizimigambwe sizamoko sinizamamanda ahubwo n'ubutunzi bwacu bose bashaka. Ati rero ivyo mukora vyose mu bikore mu bibona. Bukeye bwaho kwikiringezo rya 21 Ruhuma hari haramukiwe intara ya Bujumbura, intara benshi bakunze kwita Bujumbura rirare. Abaserukira imvukira z'iyo ntara hamwe rero n'abasanzwe barangurira imirimo itandukanye muri iyo ntara bakaba bari basidukanye niyo nka muri komine ya Kabezi mu kwitabira izo nyigisho za Sebarundi, inyigisho zijanye no kuzirikana igihugu. Muri izo nyigisho rero Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu akaba yasavye Abarundi kugaruka ku nyifato zibereye zamye ziranga Abarundi kuva na kera na rindi nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi w'Umukuru w'Igihugu Jean-Claude Karegwa. Izi nyigisho zo kuzirikana igihugu Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu agirishije abavuka ntara n'indongozi zo ngaha mu ntara ya Bujumbura, twamenyesha yuko ari inyigisho zatunganijwe na Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu haraciye umwaka n'amezi 2. Izo nyigisho ntumbero yazo nyamukuru no gufasha Abarundi gusubira kunywana n'igihugu cabo, kuko kugira Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu atunganye izo nyigisho yaraciye hirya no hino ibibazo biri mu gihugu. Arabona neza yuko ari Abarundi bafashe inzira zitari nziza, inzira zija mu muzimagiza. Araheza rero yigira inama yo gutunganya izo nyigisho kugira ngo Abarundi bazirikane igihugu cabo, bamenye igihugu cabo icarico, bamenye ko ari Abarundi baheze bigenze nk'Abarundi, bagaruke ku nyifato zibereye zamye ziranga Abarundi kuva kera na rindi. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu rero hamagarira Abarundi bose ahereye kuri aba yakoranije uyu munsi wo mu ntara ya Bujumbura kuvavanura n'ingeso mbi, kuvavanura n'inyifato zimusanga ari inyifato zaje kubera ibihe Urundi bwagiye buracamwo, na cyane cyane igihe c'ubukoroni arico catumye ibintu byinshi biyangara mu Burundi. Akabasaba rero kugaruka kuri ryaragi rya basokuru, kwigenza neza nkuko basokuru bigenza, bagaheza kandi umwe wese agategura gusiga iragi ryiza n'izina ryiza kubuzuku n'abuzukuruza bazovuka mu Burundi mu myaka iri imbere. Arangije izo nyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu, Umukuru w'Igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yaciyaja kugendera ihinguriro ry'ishirahamwe ritunganya ubutare bw'amabuye y'akabuyenge kugira ngo yirabire aho ibikorwa byo gucukura ubwo butare bigeze. Mu ntara ya Rumonge naho Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu akaba yazindutse gutanga izo nyigisho zo kuzirikana igihugu mu gitondo cyo kuwa 2 Ruhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2018. Abaserukira abavuka ntara ba Rumonge hamwe rero n'abaharangurira imirimo itandukanye ya leta n'iyabikora utwabo muri yo ntara bakaba rero bari bitavye ku bwinshi izo nyigisho zo kuzirikana igihugu, inyigisho umurundi wese ategerezwa kuzirikana icari nk'umurundi, maze agaheraho akibaza ico ahamagariwe gukora n'ico ategerezwa gukora nk'umwana w'umurundi. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu atabarundi twese dutegerezwa kuzirikana ko aha turi hari abandi kandi ko ngo inyuma yacu hazoza abandi. Gutyo na ntaryo ngo tukama twitwararika gusiga iragi ryiza rizobera ikimazi abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Alain Diomede Nzeyimana ni cegira c'umuvugizi w'Umukuru w'Igihugu. Muri izo nyigisho rero zo kuzirikana yasobanuye ico kuzirikana iki gihugu icarico, yuko ari ikintu kirusha gukunda igihugu kuko twese turagikunda, twagikorera tukaje ku kazi iminsi yose. Mugabo kuzirikana nukumva yuko umutima wawe wose umatanye n'iki gihugu, nukuvuga ngo kubitiza agatima impembero, ukamenya neza uko iki gihugu catanguye, ukamenya abakigwaniye, ukamenya naho gishitse uyu munsi kugira ngo nawe utegure ukuntu uzogiha abandi citunganije.
Muri make rero ikiganiro gifatiye ku myibutsa ibiri n'ijambo ry'Imana ahavuga ati uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi, ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Mu ijambo ry'Imana naho ati abantu banje bishwe no kutamenya. Murumva rero yuko ari amajambo akomeye cyane yukugira ngo umuntu wese atahure icarico iki gihugu cacu, amenye uko cavutse, abakigwaniye yaba ntare rushatsi cambara ntama, baba mwezi gisabo n'abandi, ukaza ugashika kuri gwa gasore na ndadaye n'abandi bose babandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu citunganye, hanyuma kibi igihugu uraba baba banyi baba n'abari kure bakabona ko ari igihugu kimeze neza, nkuko wamawumva bagitazira bati ni igihugu kirimo amata n'ubuki, ati ni Suisse yo muri Afrika, nuko baba babonye yuko ari igihugu ciza. Muzikuri rero izi nyigisho zari zifatiye ku kugira ngo abanyarumonge n'abarundi bose bumve neza yuko igihugu cagwaniwe naho hari abakoroni canke n'abandi bose bakoranye n'abakoroni n'abarundi bakagerageza ibishoboka byose kugira ngo gisambuke, wanashaka bafise intumbero zitari nziza kugira ngo bishobotse babikorera inyungu zabo, ari kwiba ubutunzi, ari kugira ngo buzuze imifuko yabo, ariko mu vy'ukuri intumbero y'abari bagwana iki gihugu ikaba yari uko gitera imbere, ahasigaye kikagira agateka, nkuko mu Kirundi bavuga bati ntawe utegwa iteka atekeye mu vyatsi. Aho gateka rero tukihe tugwanira iki gihugu, ivyo dufise tubisabikanye, hanyuma ivyo duteza imbere navyo nyene tubishira imbere, ahasigaye tuzobirage abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza, ari uko tubona yuko tugomba dushengere dushize igihugu gitekanye. Inyuma rero izo nyigisho zihamagarira abarundi kuzirikana igihugu icarico, abanyarumonge rero bakaba barashimiye Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu, baramushikiriza n'utuganuke tugizwe n'amafi n'ibindi bitari bike. Ku musi wa kane igenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka w'2018, intara y'Ibitoke nayo ikaba yabaye intara igira 8. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yatanzemwo izo nyigisho zo kuzirikana igihugu cacu c'u Burundi, umurima w'isangi twasangijwe n'Imana, ingabanwa idasanzwe umurundi wese ahamagarirwa kuzirikana, kubungabunga no guteramira ijoro n'umurango muri vyose na hose. Mu kubungabunga neza rero iyo ngabanwa, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abarundi bategerezwa kumenya kahise kabo, bakamenya imigenzo n'imico vyamye biranga Uburundi n'abarundi, ivyiza canke ibibi vyakozwe n'abarundi ubwabo n'ivyakozwe n'abanyamahanga, bakamenya cyane cyane ingene abarundi bagiye baravyifatamwo mu gutorera inyishu ibibazo vyabo. Abarundi rero bagategerezwa gutegera ko ukutamenya ari ingwara, na cyane cyane ko abantu benshi bicwa no kutamenya. Muri izo nyigisho rero ziha akaryo abenegihugu kumenya kahise no kwama bazirikana igihugu cabo. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu akaba rero yasavye abarundi ko botahura kahise k'igihugu cabo, bakongera bakamenya n'abacitangiye, nkuko twabishikirijwe n'icegera c'umuvugizi w'Umukuru w'Igihugu Alain Diomede Nzeyimana inyuma y'izo nyigisho. Inama rero yatanguwe ni jambo gikaze rya buramatari w'intara y'Ibitoke, aho yavuze yuko intara Umukuru w'Igihugu yagendeye uyu munsi ari intara itekanye, irimo amahoro n'umutekano, aho ibikorwa vy'iterambere bibandanya, kandi abenegihugu bakaba bumvikana kandi bafashanya. Ivyo vyarabonetse mu minsi heze aho haguye imvura nyinshi, amazu amwe magasambuka, ariko abenegihugu bo mu ntara y'Ibitoke bakaja hamwe bakegeranya imfungurwa kugira bagarukire kubo vyari vyashikiye.
ati rero turabandanya mu byo kubaka ibikorwa by'iterambere yaba amavuriro yaba amashure ibintu bikameze neza mu ntara ya Cibitoke. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu yatanguye rero ico cigwa aho yasobanuye neza akabwira abo mu Cibitoke icarico kuzirikana, arababwira yuko ari ukugira ngo bamenye ivyo bategerezwa gukora. Biratandukanye n'ivyo umuntu asabwa gukora, kuko ivyo utegerezwa gukora ni vya bindi nyene vyo kuvuga ati kuzirikana umutima wawe wose urawuhaye igihugu kugira ngo ugikunde ariko ucitangire bishobotse. Si cigwa rero cyo kugira ngo bige akahise k'igihugu, ahubwo ni cigwa cyo kugira ngo umuntu afate ivyagiye bira mu gihugu, ivyagenze neza tubibandanye, mugabo ivyatugoye navyo turaba ukuntu twabihindura. Yerekanye rero aho igihugu cavuye, ukuntu abantu batandukanye bakigwaniye guhera kuri ntare ushatse cambara ntama gushika kuri mwezi gisabo n'abandi harimwo gwa gasore ndadaye. Arerekana yuko igihugu kitagenze neza nkuko twacageza kugenda, yuko hari inyigisho zimwe zimwe twagiye turaronka tutategerezwa kuronka, maze rero bisaba yuko dutegerezwa kuraba ukuntu twohindura ukuntu twitunganya igihugu. Biraboneka yuko muri kahise cari gikize gitunze, mugabo nta muntu mwegeza bitubwira. Ubu rero turamaze gutangura kubona bimwe na bimwe, turamaze kubona yuko hariho Abarundi bashobora gufashanya n'abakoroni kugira ngo bigirira amatunga yabo, mugabo ntibafashe abene igihugu. Ati rero mumenye neza yuko kenshi hari abatanezerezwa nuko igihugu cyo kiritunganya. Ati revye rero mu bifate nka nkama, mumenye neza yuko ururungano turimwe dushobora kuzosezera iyi si mu gihe kimwe canke imyaka mikenya, hagaca imyaka mikenya. Ati none n'iki tuzosigira abazoba basigaye abana bacu canke abuzukura, kuko abasokuruza kera bagwanira iteka ry'igihugu hamwe n'abuzukuruza. Mu gisata kijanye n'imibano, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaruguruye ibikorwa vy'ikoraniro rigira kane ry'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no guteganiriza kazoza abene gihugu. Ikoraniro ryabereye ngaho nyene mu ntara ya Cibitoke. Mu bijanye rero n'imigambi uyo mugwi w'igihugu ujejwe gukinga no guteganiriza kazoza abene gihugu, umushikiranganje ajejwe ivy'agateka kazina muntu Martin ivy'abandi akaba yaragarutse ku bijanye n'imigambi y'uwo mugwi muri kano karere, aho yavuze ko bagiye gukora batiziganya kugira ngo batunganye neza ivyo guteganiriza kazoza abakukuruke mu buzi, gufata mu mugongo ishyamwe mitiwere n'ibindi. Bisunze rero impanuro za Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu, ari nawe asanzwe arongoye uyo mugwi wo gukinga no guteganiza kazoza abene gihugu, bakiyemeza rero ko ihangiro bihaye bazorishikako. Ati imigambi yo gusahiriza mu bijanye no kubaho neza kw'abene gihugu ngo ikabiriko iratanga inguvu mu gihugu, agatanga karorero nko mu gisata c'amagara y'abantu, aho abahora baja kwivuza mu mahanga ngo ubu bivuza mu Burundi. Aha akavuga nko ku bitaro Kira. Mwijambo ryo kugurura icese ivyo bikorwa, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yarashimiye cyane abafata mu mugongo ico gisata, haba abarongoye amashiramwe mpuzamakungu, indongozi z'igihugu zitandukanye, abakora mu bisata vy'abikorera utwabo n'abandi. Ati uyo mugambi uzoshishikara gutanga inyishu ku bibazo by'abene gihugu na cyane cyane bantaho nikora. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu agashimira ko mu ntumbero yo gufasha bantaho nikora no guteza imbere igisata cyo gutekaniriza kazoza abene gihugu, hari bitari bike bimaze gukogwa. Ivyo navyo ngo bikaba ari ugutunganya no gushira mu ngiro umugambi w'ibanze wo kuronswa uburyo ingozi kenye gusumba izindi, ishikwa mu ngiro ry'imigambi mishasha yo kuvuza abafise amikoro make n'abageze mu zabukuru n'ibindi. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yamagariye abagize uyo mugwi kugira inguvu no kwama baja inama n'ingingo mu ntumbero yo gushika kwihangiro bihaye. Muhamagariwe rero guhanahana ivyiyumviro kuri ibi bikurikira: kwihweza no guterera ivyiyumviro kuri ayo mahangiro twihaye muri imyaka 5, turabe ivyo twashitseko n'ibisigaye gukorwa, gutorera hamwe inyishu zibereye ku bibazo twagiye turagira
mwishirwa mu ngiro ryo mugambi. Ivyarangwe vyose ivyo kunze iyo umwe wese muri mwebwe adaterera umuganda wiwe. Ni naco gituma dusubiriye kubasaba gukorera hamwe muri uyu mugwi. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA hamwe rero n'abari bitavye iryo koraniro bakaba baciye bakurikira icegeranyo c'ivyaranguwe n'ibitegekanijwe kurangurwa kugira ngo umwe wese yisuzume mu ntumbero yo guteza imbere umwene gihugu. Iryo koraniro rero rikaba ryari ryatumiwemwo n'indongozi zitandukanye nk'abatowe n'abene gihugu, abashikiranganji, baramaze, ba musitanteri n'abandi. Ba musitanteri b'amakomine yose agize igihugu cacu c'Uburundi bakaba rero baciye bagabira Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu inka 5 n'intama 5 hamwe n'ivyimburwa bimbuye mu makomine atandukanye mu ntumbero yo kumwipfuriza umwaka mwiza w'2018. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yarashimye ako kaganuke icamweretse ko bamufise ku mutima. Aho nyene mu ntara y'Ibitoke bukeye bwaho ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 2 ntwarante umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaragirishije inama yo kurabira hamwe ingene umutekano wifashe mu gihugu cose. Inama yari ihurikiyemwo abaserukira inzego zose zegwa n'ikibazo c'umutekano ku rwego rw'igihugu, ikaba yabereye muri zone ya Ndora muri komine ya Bukinanyana. Yisunze rero uko umutekano wifashe mu gihugu cose c'Uburundi akaba yabahaye amanota 96 n'igice kwijana. Umushikiranganji w'umutekano Alengiyome Bunyoni aratubwira ivyavugiwe muri yo nama. Ubwa mbere yabanje gushima uko umutekano wagenze, arashimira inzego z'umutekano abajejwe intwaro n'ubutungane ko bakoze neza kugira ngo umutekano ugende neza. Hanyuma arongera arashima n'ingene ababijejwe bose bariko baritaho ikibazo cyo kubungabunga ibidukikije kugira ngo igihugu cacu gisubire kwambara. Hanyuma yashimikiye rero ko hoba izindi nguvu ziyongera kugira ngo ukugwanya urudandaza rwa magendo bikomere kandi rutuzwe, na cyane cyane ko dusanzwe tugeze ku rugero rwiza cyane aho bigaragara yuko urudandaza rwa magendo ruko ruragwanywa cyane. Akaba yahamagariye abari bahari kandi ko bo shira inguvu hamwe kugira ngo bashobore kurwanya ivyo gukora imiti canke n'ibindi vyose no kubidandaza bidaciye mu mategeko kuko bibangamira ubuzima bw'abantu. Yanasavye abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ko bo kwitaho cyane gucungera umutekano w'ibikorwa biremereye babiko birakorwa na cyane mu gukora amabarabara, kuko araho usanga hari ubusuma bw'igitoro n'ubusuma bw'ibindi bikoresho bitandukanye buba. Ivyo bigatuma leta y'u Burundi ihahombera. Yanasavye ababijejwe ko boshira inguvu zose hamwe bagafata ingingo zikwiye kugira ngo habe gukinga impanuka zo ku mabarabara kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abene gihugu. Akaba yasavye ababijejwe ko borondera ubuhinga, ubumenyi n'inzira bobicishamo kugira ngo ivyo bintu bishobore gukingwa kandi amasanganya agabanuke gushika ku rugero atoza arasinzikaza ubuzima bw'abene gihugu. Yanasavye kandi ababijejwe gusubira gushira inguvu muri wa mugambi wo gukura abiyerereza mu bisagara ataco bakora. Agashima ko hoba imigambi ikomeye mu makomine kugira ngo abo bantu basubizwe mu makomine bavukamwe no ku mitumba. Abakeneye gufashwa bafashirizweho, ababikorera ingeso nabo bahanurwe bagorogwe kugira ngo bareke gutuma haba ukwiyerereza kuvamwo ubusuma n'ubundi bubisha butandukanye. Yanasavye ko abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane boheza bagakora amanama menshi kugira ngo ntihasubire kwigaragaza ukwihanira, uko muri iki kiringo naho nyene vyarabonekanye ko hari abene gihugu batwawe n'agashavu
ugasanga barihaniye n'inkumbi iraguye. Ikindi yashimikiye ko nukuraba ko ibijanye no gucikura ubutare na cyane cyane ko igihugu cyacu kigeze ku ntambwe iteye imbere ko abacukura ubutare bidaciye mu mategeko bohagarikwa bagatuzwa kugira ngo ibintu byose bifate umurongo mwiza. Yarangije asaba ko inzego zibijejwe zoheza zigakora ibishoboka kugira ngo amatati ava ku matongo agabanuke na cyane cyane ahere biciye mu butungane, kuko biragaragara yuko harimwo ububisha n'ubwicanyi biheza bigakurikira ibintu bitagenze neza. Agasaba n'inzego zibijejwe ko zoheza zigatanga amatongo mu muco kugira ngo abantu ntibahave basanga basubiranyemo kubera hari amategeko atakurikijwe. Akaba yarangije ashimira abari mu nama ku bikorwa vyakozwe ko vyagenze neza, abasaba gutera iyindi ntambwe, anabasaba ko tukwigira basubira inyuma na gato. Akaba yarangije atanga amanota meza ku bikorwa vyakozwe agera ku bice 96 n'igice kwijana aravye ingene ibikorwa vyakoretse. Tuje mu ntara ya Ngozi naho mu gisata kijanye n'ibikorwa vy'iterambere rusangi, aho ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatatu ntwarante umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yatanguriye ibikorwa vyo kuri uyo munsi kwishure gisumbuye ry'imyuga ry'akarorero ririko rirubakwa aho bita ikinyami mu gisagara ca Ngozi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarifadikanije n'abari muri ivyo bikorwa mu kuvanga isima ryo kubaka idari. Iryo shure ry'akarorero rero rikazoba rigeretswe kabiri, rikazogira ibirasi bigera ku 18. Iryo shure rero rikaba riri mu mugambi wa komine ya Ngozi mu ntumbero yo kwitegurira mu mwaka w'2020 igihe igisagara ca Ngozi kizoba kiramutse gihimbaza imyaka 100 kibayeho. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora Uburundi korera igihugu cawe ora gikorera igitera imbere ora gikorera igitera imbere ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera ora cy'umunyamahanga azogikorera ora ni wewe wo kugiteza imbere ora Uburundi korera igihugu cawe ora bikura kagaye ora Uburundi butera imbere ora gikorera ugatanga ora gikorera makungu atanga ora bisi yose hanze tanga ora kura amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora. Ibindi bikorwa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yabiranguriye ku kibuga co mu Vyegwa muri komine ya Mumba. Ibikorwa byari bijanye no kuvanga isima yo kubaka ibibanza by'ubwugamo. Aho nyene mu Vyegwa yarishikiye ku isoko rya kijambere ryo mu Vyegwa vy'Imana, aho ifatikanije nawe n'igihugu mu kuvanga isima yo kubaka ibibanza bitararangira kubakwa. Arangije ibikorwa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye agenzura iryo soko kugira ngo yirabire aho ibikorwa byo kurangiza kubaka iryo soko bigeze, aho ibibanza bimwe bimwe biza vyaramaze gutunganywa neza, mbere n'ibidandazwa bimwe bimwe bikaba bija vyaramaze kuhadandarizwa, ibindi bibanza navyo bikaba biriko biraringanizwa kugira ngo bitangure gukorerwamwo. Urunani rw'abadandaza bo muri iyo soko bahurikiye mu mashiramwe agera ku 15 bakaba baciye baha agashimwe Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, agashimwe kagizwe n'inka zibiri, imwe yitwa Turashoboye iyindi yitwa Mugwiza. Waserukiye abo badandaza akaba yavuze ko ako gashimwe arako kumushimira ku kugene adahengeshanya kubaja imbere mu kwitungariza iryo soko mu buhinga bwa none, bakamusaba guhoza ko mu kubafata mu mugongo na cyane cyane mu kubakarihiriza ubwenge kugira ngo babandanye batera imbere mu bijanye n'urudandazwa. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba nawe kubwiwe yabemereye kuzoshishikara kubaba hafi. No musi mwiza turamutse tuje gushima ibikorwa vyiza by'iterambere mwaranguye ngaha mu ntara ya Ngozi muri komine ya Mwumba ngaha mu Vyegwa vy'Imana. Kubw'ivyo rero tubashimiye abagwiza tunga abadandaza ko mwagiye hamwe tugakorera hamwe n'abene igihugu tukubaka isoko nziza. None rabo no munsi ntibikiri ivyiyumviro tuko turakora kandi twiteza imbere. Kubw'ivyo shimana yacu twishimiye cyane.
bugira kabiri turashimye Imana kandi yuko tuje gamuvyegwa gutera intege abagwizatunga badandaza kandi turashima yuko n'Imana ikindi umugengo yese ngiro mwinshi cyane twikomera amashyi menshi cyane. Dushimiye kandi dushimiye ishirahamwe ry'abagwizatunga ukuntu mutugabiye natwe turabemereye yuko inunga abantu bamuduhaye tuzoyibungabunga neza kugira ngo natwebwe tuze twokorere abandi hanyuma kandi muduteye intege kugira ngo inyuma y'ino soko tubaye twuba kandi masoko atari make ngaha mu ntara ya Ngozi na cane cane ngaha mu Vyegwa no muri komine ya Mwumba. Abantu mwasabye ko boza kubigisha tuzobaza babigishe maze mudandaze mutera imbere nk'umuzinga. Mwomenya ko imbere yuko aja muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA n'umutambukanyi wiwe bari babanje gusarura umurima w'ibigori ku buringanire bw'ihekitari, umurima uri mu mirima yiwe iri ku musozi wa Rutanga komine gashikanwa muri yo ntara nyene ya Ngozi. Mahora mugendera mu mabwirizwa yanje kitonderi byagezwe byanje mukavyumvira nuko nanje nzogenda mbare kuririmbura mu bihe byayo n'igihugu kizogenda cimbuka. Iruhande y'ico gikorwa cyo gusarura ibigori Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari kumwe n'abarimyi basanzwe bakorera muri iyo mirima bakaba barateragiye ibigori, ibiharage n'ibiraya. Mu bijanye n'igisata c'inkino mudukundiye tugaruke ku nkino z'umupira w'amaguru zagiye zirahuza umugwi Areruya FC, umugwi Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo hamwe n'iyindi migwi itandukanye kuri stade Urukundo yibuye muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi. Ku muhingamo wo kuwa gatanu igerekezo rya kabiri ntwarante umugwi Areruya FC waratanye mu mitwe n'umugwi w'abawigeze ba komine ya Ngozi. Ugo rukino rukaba rwarangiye ku bitsindo 7 vya Areruya FC ku busa bw'umugwi w'abawigeze ba komine ya Ngozi. Muri ivyo bitsindo rero vya Areruya FC Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yinjiyemwo ibitsindo 3. Ku muhingamo naho wo kuwa gatandatu igerekezo rya gatatu ntwarante Areruya FC yahuye n'umugwi w'abawigeze ba komine ya Mwumba. Urukino rwarangiye Areruya FC yirahiye umugwi w'abawigeze bo ku Mwumba ku bitsindo 5-1. Muri ivyo bitsindo 5 vya Areruya FC ibitsindo 3 bikaba vyinjijwe na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Niturangiza kino kiganiro tutabayagiye no kubijanye n'ibikorwa byo gusenga no kunagura imitima na cyane cyane ko imbere ya vyose Imana ariyo yama ifise ikibanza ca mbere. Aho rero hakaba hari imishengero y'urutare gibuye mu ntara ya Ngozi aho Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari baramutse bifatikanya n'abakristo bo muri iryo shengero mu guhimbaza umunsi w'Imana uheze. Mu ijambo ryo kuramutsa abakristo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaragarutse ku masezerano Imana yasezeraniye Abarundi muri uno mwaka. Musanze muziko turi mu masezerano y'Imana y'uno mwaka ugira kabiri. Imana rusezerana ko ari umwaka wo kugendera mu muco wayo, umwaka gutandukanya umuco n'umwiza. Uno munsi ari umuco udasanzwe
Imana yadusezeranye kandi ko n'umwaka ari umwaka wo kubaduka, gutambuka no kwiterera hejuru, umwaka w'iterambere, umwaka wo gutotahara. Yadusezeranye kandi n'Imana yacu yuko n'umwaka ari umwaka wo kubohoka. Imana igiye kubohora muri byose, wakire kubohoka kuvuye mu ijuru. Mu mwaka kandi wo kwemererwamwo n'Imana. Ku Imana yakwinjije mu kwezi kwa gatatu, Imana irakwemera kandi yakwemeye, izokwemeza n'abandi kandi ibyawe Imana iravyemeye. Ndabifurije urugendo rwiza cyane guno mwaka ugira kabiri, cyane cyane kuno kwezi kwa gatatu, urushize kuramiriza gukorera Imana kandi Imana izobagirira neza cyane. Inyigisho zo kuri uyo munsi zikaba zari zishimikiye na cyane cyane kugwanya impwemu mbi n'umugararizo. Afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo guharura igice ca 16, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we yigishije kuri uyo munsi, akaba yasavye abakristo eka mbere n'abarundi bose kwirinda impwemu mbi yo kugarariza, kuko ngo umugarariji apfa rubi. Akaba yavuze ko abagarariji benshi baba bagomba kwishira hejuru, ariko Imana itagushize hejuru udashobora kuhishikana. Biragahera urazi guhitanwa n'icago utazi n'ukuntu vyagenze, uzira umugararizo w'umuntu wakurikiye isirabamira. Babandi 225 nabo ngo umuriro ucuva mu ijuru urabaturira bose barahera. Nshuti, ijambo nakuzaniye rivuga ngo wirinde kugarariza kugira ntuzopfe nabi. Wa mubi yahagurutse guteza umugararizo, ndakugabishije mwazumva umuntu wo muri no shengero yatwawe niyo mpwemu yo kugarariza, abana batanguye kugarariza. Nukuri cyangwa uwunyumva wese, yaba uri hafi cyangwa uri kure, atewe niyo mpwemu yo kugarariza, ndabagabishije. Imana yatugabishije ngo wa mubi agira duze umugararizo. Abo mu migambwe banyumva babe maso, uko mu migambwe abantu barakunda kugarariza, mube maso, kuko wa mubi yaduze gusuka impwemu y'umugararizo mu bantu. Ejo mukabona abahariko barahanwa kuko bagararije, cyangwa abariko baraduka baja ku maradiyo ku mateleviziyo n'umugararizo, muze mumenye ngo ibi bya bindi biraje. Ariko jewe sinshaka, nabwiye Imana ngo ntavyo shaka kumva, nta nivyo shaka kubona, ndavyugaje mu izina rya Yesu. Iyo mwemu y'umugararizo ndayisubije ikuzimu mu izina rya Yesu. Iyo mwemu y'umugararizo nanigwe mu izina rya Yesu. Nikinjire mu bana bacu mu izina rya Yesu. Nikinjire mu banyeshure mu izina rya Yesu. Nikinjire muri korale mu izina rya Yesu. Nikinjire mu migambwe mu izina rya Yesu. Nikinjire mu mashira hamwe mu izina rya Yesu. Ndayugaje niyinjire mu ishengero ngo mugarariza bungere mu izina rya Yesu. Ndayugaje mu izina rya Yesu kandi nahawe ubasha n'ubushobozi. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yarangije asengera Uburundi n'Abarundi kugira ngo impwemu mbi y'umugararizo ntizosubire kuboneka hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Akaba rero ari no ngaha turangije ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'Abarundi naho ubutaha.